naramubwiye icipfuzo gifiswe n'abakristo ba Ekreziya Katorika, ndetse mbere nasanze ari n'icipfuzo c'abarundi benshi, kuko umusozi wa Mugera ni umusozi w'Imana. Bose barabizi ko mukahise ku Burundi hitwa mu mana za Mugera, hanyuma abamisiyonari baca bashikira aho nyene imugera, ndetse Reta y'u Burundi ifatanije na Ekreziya Katorika bace bafata ingingo yo kuhashira ikirimba ca Bikira Mariya, igihe bashikiriza Uburundi mu maboko ya Bikira Mariya mu 1961. Umugambi atamuganirwa gasore yahitananye n'abepiskopi b'u Burundi, baragenda barashinga ico cicaro. None ku mwaka twamaduhurira aho nyene. Murumva yuko mu mana za Mugera hamaze kuba icicaro koko c'abemera Imana mu Burundi, kuko n'ubu baba abakatolika, baba abaprotestanti, baba abayisilamu n'ubu baraja Mugera kuja mu mwiherero wo gusenga, kandi abapatiri bahari babafasha. None rero twaciye dusaba ko muri iryo sabukuru bodufasha hakubakwa isengero y'iteka ibereye igihugu c'u Burundi, Basilique. Mbere uwo mugambi kubera twamaze kuvugana ko n'inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi, nagiye njanye n'uwo mugambi, nkaba nawe usigaranye n'ubweranda Papa Francisco, nongera ndawutanga no ku munyamabanga wa Reta, ku buryo rero uwo mugambi warabanezereje ko bavuze bati nukuza turibuka ahantu ikibanza abarundi bashobora guhuriramwo. Ndetse nko mu bunyamabanga bwa Reta baciye bavuga bati twarumvise yuko ahubwo mwaba muhuranye no ku mwaka utashe yuko ari byiza cyane. Rero bakaba baraduteye intege, n'abasavye intererano rero ko nabo baduterera, mugabo n'abarundi ko tutazosigara inyuma, twese tuzoterera tusanzwe. Ariko karanga kacu ubu murabona yuko ari abakatolika bari kubaka isengero, abayisilamu n'abaporoti baraterera, abaporoti kubaka isengero, abakatolika baraterera. Murumva yuko igikorwa c'Imana ubu gisigaye ari igikorwa ca twese. Rero novuga yuko urugendo rw'ifatikano rwagenze neza, na cyane cyane ko twaragiye no mu gisabisho cyo guhereza mu minwe ya Bikira Mariya igihugu c'Uburusiya na Ukraine byari bisanzwe biri mu ntambara, dusaba ivyo bihugu ko vyoronka amahoro. Byaranezereje rero, kuko naho nari maze kugenda Roma inshuro nyinshi, sinari bwashobore kuja mu nkoka y'imisa muri irya sengero nkuru Basilique Saint Pierre, ngo nje mu misa mu gisabisho kirongowe na nyene bweranda umupapa. Murumva yuko natwe nibakwe twaharonkeye, kare twaragenda ata misa zihari, mugo rero byarashobotse yuko tuja mu gisabisho muri iyo ngoro. Urugendo rero novuga nti Imana koko yari yaruheza igiye, kuko wagenze neza. Sinabonanye nabo gusa rero, tuvuye Vatikano twashoboye kuja ku cicaro gikuru cishira hamwe mpuzamakungu riraba ivy'ibifungurwa, ivyo gufungura FAO. Kuri ico cicaro naho twaganira aho tugejeje iterambere ry'uburimyi n'ubworozi, kuko nivyo bibaraba cyane cyane. Turabiganira yuko mu Burundi twafashe ingendo ya mbere yo guteza imbere uburimyi, kugira umunwa wose uronke icyo ufungura, ndetse n'umufuko uronke amafaranga. Turavuga ko uwo mwaka mbere twawitiriye uburimyi, kugira dutere intege abarundi bose bagira icyo bakoze mu burimyi n'ubworozi. Kandi turamwereka yuko intambwe tugeze ko ari intambwe ishimishije, muga ko dusaba kandi kubandana duteza imbere ico gisata, cyane cyane mu buhinga bujanye n'uburimyi, kugira ngo turime hato twimbure vyinshi. Birashoboka, igihugu cy'u Burundi ni gitoyi, muga gifise bikwiye kugira ngo uburimyi butere imbere, twese dufungure. Barashimye ingene tutunganya, nasanze babikurikiranira hagufi ingene tutunganya ivy'uburimyi, amakoperative y'uburimyi barabishimye cyane, ndetse baraturya n'akarabatu. Rero harageze yuko mutangura kwiyumvira ivyo guhingura, ko rutangura kwiyumvira ingene tugira ibitungwa tukabigaburira navyo bikazana amase, tukaguma rero tugira uwo muzingi, twavuga ngo umuzingi wugaye ujanye n'uburimyi, kugira turondere ivyo kurya bikwiye. Mu bijanye n'ibidukikije naho nyene baraduha impanuro yuko twotangura kwiyumvira ibisagara bitotahaye, ico bita mu Congereza green city.
baraduhaye uburorero bati kugira ngo mukingiranire mukingire inzu ziri hepfo, kuko twari twavuze yuko dufise umugambi wo gutera ivyamwa mu rugo rwo ariko rwose mu bisagara. Baravuze bati mutere ibiti byinshi kuko birimwo no gukinga inkukura kandi bikongera bikazana akayaga keza. Rero baravuga bati nimugire uwo mwimenyerezo nawo mu dusagara duto duto tw'igihugu twose, mugire ico ibisagara bitotahaye. Ni ukuvuga ibisagara biri ahantu hari ibiterwa, hari ibiti, hari ivyamwa bimeze neza. Rero nabo nyene twarabasavye ko bo duterera kugira tugire abahinga bakomeye cyane mu byo guteza imbere igisata cy'uburimyi n'ubworozi, kandi navyo bakaba barabitwemereye ko bazoguma badufashe mu mugongo muri ico gisata. Tuvuye ngaho twarasubiye turabonana n'abagwizatunga b'abataliyano. Inama y'abagwizatunga yabereye mu kigo nyene cy'abagwizatunga, aho nasanze abagwizatunga bo mu Butaliyano duhuje ivyiyumviro. Bo barashimikira ku mahinguriro mato mato kuko niyakorana n'amakoperative, ndetse muri bose twasanze ari abantu novuga nti nabahinga b'abagwizatunga bo gukorana n'amakoperative mato mato. Twarabonye hariho abamaze gushikana no ngaha mu Burundi, bamaze kuronka n'ayandi mashyirahamwe mu Burundi bakorana. Hakaba hariho nk'umurundi, abarundi babiri bafise amashyirahamwe abiri nabo nyene baje muri iyo nama. Byaratumye rero duhanahana ivyiyumviro. Nabonye abazi gukora utumashini duto duto dushoboye gukorera mu Burundi, abazi gukora uduhinguriro duto duto duhingura ibintu bitandukanye. Hanyuma turabona rero n'abandi bari mu by'ubworozi bavuga bati twebwe dushaka gukorana n'amakoperative mu bijanye n'ubworozi. Hariho nkorora ingurube ahingura inyama z'ingurube, akavuga ati turamwereka n'ingene twe tworohereza abagwizatunga, turaborohereza kuko ubwa mbere abakozi barabafise n'ajya amakoperative basigara bazana imbuto, hanyuma bagaheza bakazirima ari bitungwa navyo bakabikuza bagaca bashorera mu ihinguriro. Abo bose rero bagiye banezerewe cyane bumvise ingene dufise umugambi mwiza, navuga nti ubuhinga bwo gukoresha abagwizatunga bagakorana n'abene gihugu hamwe n'uburongozi bw'igihugu. Bakaba baciye banyemerera nabo ko bagiye kuzoza gutemberera Burundi, abatari bwaze mugabo hariho abandi bamaze gushika ngaho. Murumva yuko rero urugendo umugera umwe wateye imigere yose, kuko naciye nja ndonka ako kanya kugira ngo ndaba n'abandi bantu bashobora kudufasha mu by'iterambere ry'u Burundi. Novuga rero ko urugendo rwagenze neza cyane.